nifuza ko wo mu mutima umeze nk'umwe wa Dawidi, maze wandaba ukanyishimira, ukabona ko mwanye nawe, nk'abice tegisomeka, abambonye bakakumbona ko, nk'abice tegisomeka, abambonye bakakumbona ko, nkakugaragaza mu mahanga, izina ryawe rigashigwa hejuru, nkakugaragaza mu mahanga, izina ryawe rigashigwa hejuru. Ejo, ejo, ejo hawe hazoba ari heza, ejo, ejo, ejo hawe hazoba haruta uyu munsi, nibyo uhora ubabaye, nibyo uhora unanijwe, ni kuki wicwa n'agahinda ukama mu marira yawe. Ubuzima n'Imana, ubuzima bugengwa n'Imana, iby'ejo ntushobora kubimenya, uyu munsi hashobora guhinduka. Ndabaramukije bakunzi bibonesha kure Agaseke n'isamirizi Agaseke, miko madukurikirana nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Batege abiri wungure ubwenge. Benshi iyo babonye umuntu agendana ubumuga, cyane cyane ubumuga bwo kutabona, baca bibaza ko biheze ubuzima burangiye. Ni kuri iyo mvu twatumiye umutumire Thérance Ininahazwe agendana ubumuga bwo kutabona, akaba iruhande y'amashuri ariko ariga, akaba ari n'umuririmbyi, ategura n'ibiteramo byo kunezereza abamukurikirana, abafana biwe. Ati none ko Thérance agendana ubumuga bwo kutabona abikora gute, mbega ubwo bumuga nubwo yavukanye byoba byagenze gute? Ibyo nivyo rero umutumire wacu agiye kutuyagira. Thérance Ininahazwe turamuhaye ikaze. Murakoze cyane. Ikigo Fondation Uwiragiye nawe turamuhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Alexis G Nimubona. Tukorera hano muri Fondation Uwiragiye. Tuma gutuma kuba Fondation Uwiragiye mbere gufasha umwana Thérance n'abandi bafite ubumuga bari hano muri Fondation Uwiragiye kugira ngo bashobore kugaragaza impano yabo. Murakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu byo nibyo kiganiro Batege abiri wungure ubwenge, dusabe Thérance atwitondore, mbega Thérance hehe bafite ababyeyi bose, mbega ubumuga bwo kutabona bwa Ku mazina ariko baradukurikira amaze kumva, nitwa Thérance Ininahazwe, mvuka mu Kayanza. Ubumuga bwo kutabona sinabuvukanye, navutse mbona nk'abandi bose. Abandi baduteye grenade mu rugo maze imyaka 4, ari naho hahise hava ubuguma bivuye ku mayika, ndavuga iyo grenade gusa nisanga ndoko nyine ndabibamwo gushika n'uyu munsi. Ego mbega umaze kugira ubwo bumuga ntabwo byanyoroheye, urumva ko nari ninjiye mu buzima bushasha, ntibyanyoroheye ariko kandi nta kitamenyeye, nabyo nabimenyera, ndabyakiriye ndabibamo kuko nta kindi nari gukora byinshi byari kurafunza, ariko uno munsi ndabona ko ari iterambere na kazoza, ejo hazoza. mvuga ababyeyi murakoze cyane. Byinshi byari ababyeyi umwe, papa wanjye
wanje kwitaba Imana isigaye mama. Ni ukuvuga nabone ntibabyakiriye neza kuko harabaye kuza baranyinuba hamwe n'ahandi, ugasanga hari ibyo abandi bana baronka je sinabironke bite sikuvuga umengo ndakumiriwe ndi inyuma y'abandi. Yego ntibyaboroheye kwakira, usibye ko uno munsi bariko barabona ko umengo hari ico nzovamo, ariko karekirema nabona ntaco babona ko hari ico nshobora kuzovamo ejo hazoza. Nariyumvira uko nzoniga nkumva nta n'igisubizo mbona, amaze kumva ko maze kw'ishure narishizemo nyine ko nzobitora, usibye ko narize ngo biguku narabyizemo ningira nzobitora uko bigenda kose. Ndagenda ndatonda ndabona abandi hama ndabigerageza mbona birakunze. Yego mugabo nta buhanga vrema ni Imana gusa, nta buhanga. Thérance n'umunani bashaka yaramaze kwiyakira bakabona ko ashobora gushika kure. Yari umwaka w'umunani, ubwa mbere yiga mu ntara ya Kayanza, hari ishuri ryitwa Gumi, ryari ryatanzwe n'umuntu witwa Daniel Ndamubwira, nawe atabona harimo kutabona, agereye kuri Université d'Afrique, ariko yavyakirwa byo ku rwego rwo hejuru rwa kaminuza nayo bita master, kandi ari umuntu kutabona. Daniel abamufasha byabana kugenda neza. Nyuma ino Fondation Uwiragiye yari yamaze gutangura, Daniel aca kugana n'urongoye Fondation Uwiragiye umukenyezi Alexis G yayitangije, aca bamusaba ko aba bana bobakiga. Thérance baca baza bavuye mu Kayanza rero bamaze kugira mu mwaka w'umunani, hari n'abari mu wa gatanu wa gatandatu. Bityo jewe maze kumubona mfise impano, nari mfise ikiganiro nkora ku radio cyitwa abandi, kigenewe abantu bagendana ubumuga butandukanye. N'umuvyeyi akaba yari afise uwo muhamagaro wo gukuza aba bana bagize ubumuga bwo kutabona babugendana, kubafasha kugira bashike kure. Nca rero naje ndabona ko biri kose bashoboye. Ejo twari dusanzwe duhura nabo n'abandi batandukanye bagenzi babo, abisanzwe nzi inyandiko yabo braille, aragenda ku mushashi kugira nkakora ibiganiro, nkabona ko bandika kandi bagatera imbere bagashika kure. Nca biratuma mbona ko mu byo naje noshira mu kuboko novuga aho ngejeje canke abatambutse hano, kugira ngo nanje nshobore kubona ko Thérance na bagenzi be basanzwe bari hano muri Fondation Uwiragiye bashitse kure. Murakoze cyane. Thérance n'umuririmbyi, Thérance wamenya gute Murakoze rwose. Ni ukuvuga kuririmba, kumenya ko mfite impano byafashe umwanya muremure kuko narabikora mugabo sinarinzi ko iyo mpano ndayifise. Abantu bakabimbwira mugabo sinanabyemeye, kuko navuga nti ntabwo nzi kuririmba, yewe nta n'ibyo nonashobora bivanye n'imvo izi canke ziriya. Mugabo haragize igihe ndavuga nti uko bigenda kose ntegereza kugerageza amahirwe, basi ndabe ko bishoboka ko ibi bintu bavuga ari byo. Ntangira kubona ko abantu bakunda imiririmbire yanje, ngiye mu ma eglise nkaririmba abantu bakaryoherwa bakanezerwa, ndavuga nti ibintu byabundi ni impano, nubwo naba naririmbye akantu gatoya nkumva bagakunze, ndavuga nti bwabundi rero ni impano, ndagomba kubikomeza gushika no muso ndacyabikomeje. Ari nayo mpamvu rero ndiko ndamutegura n'igiteramo. murakoze cyane. Rode umwe mu bakurikirana bose kugira ashitse kure hano yiwe, kugira ndetse abandaniriza bikamuri byinshi muri kino kigo Fondation Uwiragiye. Mbega agishika muri kino kigo mwari muzi ko afise iyo mpano? Thérance igishika twari tuzi ko afise impano,
ariko harya umunyempano tuba kwigaragaza aho abashitse bose. Ndibuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda, ico gihe hagomba guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abagendana ubumuga bw'igihugu, maze ko wamuba itariki zitatu ukwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka utashe. Ico gihe twari twiteze ko umuhisi perezida Petero Nkurunziza aza guhagararira ibirori i Gitega. Muri Fondation twe turiko dutegura ururirimbo tuzogenda dutwaye n'ababana. Thérance G niwe natanguye kubona ko afise impano yo kuririmba bivanye n'ijwi tugiye muri studio yashizemwo, kumva ko uwo muntu uko biri kose asanzwe afise uburambe, impano yo kuririmba, bica biguma bikora gutyo. Jewe nanje bamaze kumbona haza bafashe twotera imbere gutyo, kurangira abamenyeshamakuru tumenyekanisha, nanjye nari nsanzwe nzi nabo kenshi cane twaragendana. Thérance turabona ko afise impano, hari n'izindi ndirimbo yagiye arakora nyinshi dufise hano zumvirije ubona ko cane cane abana bagendana ubumuga bwo kutabona barakunda ibintu vy'umuziki, baranabikurikirana cane. Niho twabona ko Thérance afise impano yo kuririmba kandi afise n'ijwi ryiza, abandanije agira nk'amatavaye, twabona ko ashobora gushika kure. Thérance umaze kumenya ko ufise impano yo kuririmba, mbega kugeza uyu munsi woba ugeze mu ndirimbo zingahe? Maze kumenya ko mfise impano yo kuririmba, gushika uno munsi nta bikorwa vyinshi bijanye no gushira indirimbo ahabona novuga ko ndakora birenze cane. Kuri YouTube yanje iriko indirimbo imwe, izindi nazo ziracari muri studio ntiziraronka nkaba ziriha ngo ziveyo, izindi ziranditse ziraho ko gushika uno mwanya nta management mfise managinga bino bintu vyanje vyo kuririmba. Ni ukuvuga n'uno munsi ndacakora jenyene, haraza umuntu ati nkorera indirimbo, mfise mariage nkayikora, wumva iyo onya ndayikoze yarengana, akazi undi ati mfise ngomba kuri imbere abavyeyi banje nkorera indirimbo nkamwandikira. Mugabo nabo bose ntabwo ndavuga ngo ndamaze ko n'umuntu aravuga ati ngomba ndagukurikirane kumbure ndakubyaza umusaruro, ntawo ndabona. Ego urakoze cyane, tugusabe mu turirimbo maze kurondera, maze kwandika, isohotse n'izitarasohoka ducishirize ko nka kamwe ukoze kugira ngo n'abatarazumva bifuze kuzumva. Murakoze cyane. Hari indirimbo mfise muri studio itarasohoka yitwa Ejo, ngomba ngire ko akapera noye kugira ngo kumbure ntiyo abo bumva abantu kwimeze, ubundi ntirasohoka nayo. Ejo 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 hawe hazoba ari heza, ejo 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 hawe hazoba haruta uyu munsi. Nibyo uhora ubabaye, nibyo uhora unanijwe, ni kuki wica n'agahinda ukama mu marira yawe. Ubuzima n'Imana, ubuzima bugengwa n'Imana, ivy'ejo ntushobora kubimenya, uyu munsi hashobora guhinduka. Gira ukwizera mu mutima, ntiwihebe ntiwiganyire, senga ejo hawe hazoba ari heza, ejo 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 hawe hazoba ari heza, ejo 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 hawe hazoba haruta uyu munsi. Murakoze cyane Thérance Ininahazwe.
mumaze kubona ko Thérance afise iyo mpano kandi koko turabona ko azi kuririmba kandi neza, mbega mu kigo Fondation Uwiragiye mumufasha gute kugira agere ahageze ndetse atere imbere? Murakoze kumbaza ico kibazo. Thérance tumaze kubona ko afise iyo mpano, twarabonye ko iyo mpano itomupfa kubusa. Yego. Kuko Thérance ntari ngaha ku kuririmba gusa, ariga. Yego. Ubagiriye mwaka w'11. Ni kuvuga Fondation Uwiragiye mu byo imufasha vya mbere kandi bikurungira akamaro no kwiga. Ukaba abana bose biga ngaha muri Fondation Uwiragiye bariga kandi watanguje ino Fondation Uwiragiye nta na kimwe abasaba. Bariga bakoresha n'ibikoresho bizimvye, barafungura, baroga, barambara, baravuzwa ku buryo bwa Fondation Uwiragiye. Murumva ivyo utobironka naho bufise impano, kuko wa mpano yo cizima yo cibura himenera kugira ngo ibandanye ikura. Hama ikindi ca kabiri, Thérance ubufasha Fondation Uwiragiye icigira mbere yihutira gukorera ko abafise impano. Iyo vyashobotse ikabona ko ifise utwo kubagaburira, ari ufise indirimbo akora, iramufasha akaja gusohoza iyo ndirimbo. Thérance mu ndirimbo amaze gukora zishika nka zingahe, umuntu amaze kumufasha kuzisohora noneho umuvyeyi mama Fondation Uwiragiye niko tumwita, ariko n'umukenyezi yitwa Sylvia Uwiragiye. Je ndamazara amaze kundungikana Thérance muri studio nk'indirimo nka 3 canke 4 amufasha kuzisohora kugira ngo Thérance impano yiwe ntimupfe ko ubusa. Ikintu kitarashobora kuranguka neza kuko nahone nabasiguriye ko hasabwa uburyo bwinshi, ugaca usanga kubikorera rimwe bitoroshe. Ni ikintu cyo kubafasha kugira ngo bagaragare cyane ahatandukanye bamenyekane. Ivyo navyo usanga bigoye ko basanzwe biga umwanya baba bari kwishura ubona ko bitobera rimwe. Naco gituma mubona haza haracamwe hakaba nk'igiteramo aha canke hariya anye. Nk'ubu twababwiye ko yavuze ariko arategura igiteramo tariki 2 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka. Ndazi ko kugira ngo gitegurwe mu ntango none mukenyeza twari no Fondation yamwemereye amaha gikorera, aramwemera no kumufasha mu twashoboye kugira ngo ashobore gutunganya iki giteramo. Hari n'ikindi Thérance igiteramo yigeze gukora mu ntara ya Kayanza Kabarore, gico gihe umukenzi yari yandungitse ndaza kuraba ivyo akora. Murumva ko aguma kwirikirana aho abana biwe bageze kugira ngo impano yabo ntibapfe ko ubusa. Ivyo kubafasha rero bavuye kwiga no kukwemera ko umwana afise impano nk'iyo ashobora gukora igiteramo agatumira abantu hanyuma akabereka ivyazi. Ibindi bitarakogwa biza buke buke, kandi ndizera neza ko Imana ibandanije imushoboza. Yifuza ko abana bafise impano, bafise ubumuga bwo kutabona, yo bashikana ku rugero bwiza, akazobona bagira amakoraniro akomeye cyane. Murabona uburero butandukanye, ba Vishu bakuriye mu kigo cyo kumushasha ca diocese nkuru ya Gitega. Murabona ubwego bageze ko cyo bundi baraje hanze bakarondera abantu babafasha mwibi canke biriya anye, bagahesha n'ishusho ryiza igihugu. Turizerana hano muri Fondation Uwiragiye ko Thérance hari n'uwundi yitwa Swaga ngaha nawe nakomeye cyane aririmba indirimbo twovuga zo mwisi atari iz'Imana, nawe akomeye, nawene ari ku rugero rumwe na Thérance. Abo bose twifuza ko boshika heza. Yego. Dusubiye inyuma gato, Thérance yatubwiye ko hari indirimbo amaze gusohora kuri YouTube, twamusaba ko atubwira iyo ndirimbo aho itumbereye neza na neza ndetse niko yitwa. Iyo ndirimbo ya Thérance hari ikibazo yavuze n'ahatagishimise ko neza, atakeneye management. Egome umumanager wa mbere Thérance afise ni Fondation Uwiragiye kuko imusomesha ku ishuri. Yego cyane. Kuko mu gisagara ca Bujumbura murazi ko hagoye kuba. Umuntu yemeye kugusomesha, kakufungurira, kakwambika, kagiriki, burya rimwe na rimwe n'ikintu gikomeye. Thérance kikibuze nuko mu ndirimbo amaze gukora nta ndirimbo arashaka gukora ifise ama video. Nibwo bu manager akibuze
niyo management akibuze kugira ngo indirimbo amaze gusohora afise ama audio gusa aronka indirimbo zifise amasanamu. Ivyo navyo murazi ko bitwara uburyo atari buto, uraduga ruguru gufata amasanamu meza ukagira iki. Indirimbo iri kuri YouTube ya chaîne YouTube ya Thérance ni indirimbo imwe ukora ugacushirako cover kugira ngo umuntu ayibone ukabona n'uwayiririmbye uwo ari we. Indirimbo yitwa Icete. Indirimbo mbere nziza cyane yaririmbye niyo yahereye ko gusohora. Igisohoka ndibuka ko ari indirimbo yakunzwe n'abantu naho ubu boba batakiraba kubera atamasanamu ifise. Murakoze cyane Thérance, turumva ko afise impano kandi yipfuza gushika kure. Mbega Thérance, oba usaba iki kugira ngo ababishoboye bose bagufate mu mugongo impano yawe itere imbere? Oba usaba iki? Icambere nsaba nuko ibikorwa byanje bikurikiranwa. Bwa mbere bikurikiranwe, nimba ari ikintu kigiye kuri YouTube abantu bakirabe. Icya kabiri nsaba, nabuze ko gushika no munsi by'ukuri nta management yuzuye umuntu mfise. Nakivuge muri ubwo buryo nta management yuzuye mfise kuko urumva ko ndimbo zirahari, nshishikara no kwandika, mugabo gushika no munsi kuja muri studio ni kibazo. Ko nabwiye nti nizi ndimo nagenda akora God yabuze hano hejuru, harimo indirimbo z'ikigo, usanga harimo indirimbo no kuvuga zo guhagiza umuvyeyi, ugasanga nibene izo ngizo navuze ati ukuntu tugenda turirimbira abantu guco, ugasanga ukoze nk'indirimbo y'umuntu y'abantu guco y'ibintu runaka. Navuze ni rero hambavu y'ibi rero nabyo dukora nk'impano, ndasabye icambere nisani, ndasaba umuntu wese abishoboye. Yewe nta muntu n'umwe atabishoboye kuko umuntu wese afite uburyo atereramwo umuntu, hari no gusengera ugahezagirwa. Umuntu wese afise uburyo abikoramwo abishoboye. Ndasabye gushigikirwa kudasanzwe kugira ngo ibikorwa byanje, kuririmba kwanje gutange nshoboye kurimba norohewe, message zanje zishike aho ngomba kure ahashoboka, kandi nanje bimviremwo gushika kure hashoboka. Kuko kuririmba ni message dutanga, hamwe iyo message natwe kadutungisha. Nico gituma ndasabye umuntu wese abishoboye, yaba bari mu gihugu n'abari hanze bose, bashishikare kandi bashiremo ingufu kugira ngo by'ukuri uwo byumva mu mutima anshigikire. Hanyuma cinongera kandi ansaba uyu muvyeyi kandi Sylvia Uwiragiye, ndanamushimira kuko ndibuka ko iki giteramo yaradutije aho tuzogikorera. Usibye ko hari ibintu byinshi tubona dukeneye kugira ngo igiteramo kize kibe ciza. Ndasabye kandi nawe nta murabo navuze yongere gufata iya mbere, kandi afata iya mbere, nshigikire kugira ngo bikunde uno munsi, nshigikirwe hamejo nanje nshigikira abandi. Yego. Mbega Gordien, nk'umwe mu bakurikirana Thérance mu bikorwa byiwe, kugaragaza impano yiwe, mbega aho kugira impano yiwe bandanye itera imbere? Ico kogwa kuno mwanya Thérance kugira ngo impano yiwe itere imbere, n'abantu benshi bobona ivyo akora n'impano afise, hanyuma bakigira inama yo kumushigikira. Twavuze ko Thérance ashigikirwa n'uno mukenyezi arongoye ino Fondation Uwiragiye, Sylvia Uwiragiye. Ntafasha Thérance wenyene, hari ivyo ubona ko yofasha Thérance mugabo usanga bimunanira kubera uburyo yohereza kuri Thérance aca bukoresha ahandi. Mwico gihe usanga bigoye ko yoshaka gutunganiza igiteramo gikomeye cyane Thérance, hama Thérance ari umwe mu bana 107 bari hano, uca usanga baraye badafunguye. Urumva ko bigoye. Inguvu rero zobiza abantu bose, cyane cyane bogira umutima w'impuhwe nkuko no mukenyezi yawugize, bakagirira impuhwe mwe n'aba bantu bafise ubumuga, babona batafashe ya mbere ngo baje mwibarabara gusega, bafise impano bakagomba kwerekana ico bashoboye. Rero umuntu wese yo kwirikirana kino kiganiro, nk'ubu mwege televiziyo nino radio Agaseke,
yego nk'ubu muriko murabikora hariho abantu bariko bakurikirana kino kiganiro bashaka kutwumva bakumva Thérance kikabakorako bakaca bagira bati reka natwe dusimbire hariya hantu kuza kuraba ujya mwana yego canke bakavuga bati ko twumvise ariko arategura igiteramo reka tumutelefone canke tumurondere dutelefone hariya hantu twumve ico twokora kugira ngo tumushigikire ico giteramo ciwe kizogende neza. Thérance Ininahazwe aririmba impano zo guhimbaza Imana zo twokwita gospel kandi arabizi cyane. Thérance nk'ubu nishirahamwe ryo bariko radukwirikirana rivuze riti basi kugira ngo tumufashe ikintu yagikoreye abakorera indirimbo ihayagiza nk'ishirahamwe ryabo Thérance arabishoboye upfa kumubwira ibikorerwa aho hantu avyirabamwo aho ntiyoburana makeyi. Je rero ndabona abantu bariko baradukwirikirana muri kino kiganiro bo kumva ibisabo vy'uno Thérance hari uko mbere bo mushigikira iki giteramo kikagenda neza bakereka ko nuno mukenyezi ariko akora bino bikorwa ko adatamba yirorera na mu gihe twumva ko afasha abana benshi. Ubu nawe ne yumvise undi muntu yashigikiye umwe muri aba mu gukuza impano yiwe bica bimuhimbara akavuga ati bakuru babatoyi bariko baraduga ejo nzozana abatoyi babo hanyuma bamwe bakuru bafise ubumuga bateye izindi ntambwe gutebaho rero aba ba Thérance nabo bazoshika kure bakaza kugaruka gufasha abandi batoyi babo bagendana ubumuga nk'ubu n'abandi batishoboye. Ndumva umuntu adukwirikirana n'ibindi binyamakuru biriko biradukwirikirana cyane cyane bihe akanya ataco bisavye mwene umuce mu biganiro bikomakomeye kuko ndazi ko mu mateleviziyo no mu bindi binyamakuru ni bake usanga baha uruhara abantu bagendana ubumuga. Niyo babikoze uca usanga hari ivyo bashizemwo bati babarihishe babace amahera naho ataho bayakura. Mugabo nk'ubu mwege televiziyo Agaseke turashimye mugiye mubona naho dukorera muri Fondation Uwiragiye murabonye ko umuntu agendana ubumuga bwo kutabona ko atari wo gutabwa ko afise impano agashobora gushika kure. Rero n'abandi bantu benshi hari abagwiza tunga batandukanye hari abikorera twabo hari abo tubona bari hanze boshobora kuvuga bati reka nshigikire no mwana Thérance nze ndabe iki giteramo cyuko kizogenda bapfume bamugeza gusa batari bwamubone barabe uko vyogenda. Thérance ashobora kuririmba indirimbo nka zirya za Israel mbonye mu Rwanda n'abajya badudu ikitaraja mu bantu benshi nuko batigera bibaza ko umuntu afise ubumuga nk'ubu ashobora gukora nk'abijya by'abandi bantu batagendana ubumuga. Byose birashoboka turi kumwe. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Igiteramo kiriko kirategurwa kizoba itariki 2 z'ukwezi kw'indwi gutangura n'isaha y'umunani hazoba ari ku munsi w'Imana nimvira ko turi muri weekend. No kuvuga rero gusozera weekend neza nuko mpamagarira abantu bose bariko babona kino kiganiro canke bariko baracumva ko bose bozoba bari muri Fondation Uwiragiye mu Kabezi. Urabona ko ishuri riri mu Kabezi, Fondation Uwiragiye mu Kabezi hafi cyane y'ikambi y'abamarine. No kuvuga rero ngaho onya uri kuraza uva mu Ruziba ukabaza ati muri Fondation Uwiragiye ni hehe naho waza umwana y'imyaka ine uca kwereka. Niyumvira ko ari igiteramo naho kizobera isango n'itariki 2 baze ari benshi aho kubakira turi naho na cyane baje no kudushigikira kugira ngo bikunde uyu mwaka dushire album yacu hanze kuko harimo gahunda yo kuririmba indirimbo zike cyane muzo nifuza gukora muri iyi minsi iri imbere mu kwezi kwa 8 no kw'icenda. No kuvuga imwe indirimbo rozi shasha nanditse nzoririmba ndahaye kaza abantu kugira ngo bazumve nijwi ryanje natirere literaja muri studio kugira ngo bamenye neza uko atari ibyo twibye ariko ari impano dusanganywe.
ego kubanezereza ni imisi yose ariko uwo munsi bizoba ari do plus. ego urakoze cyane kumva ko ufite impano kandi urayikoresha reka n'akahe kamotera urumva cyane bigendana n'ubumuga butandukanye ndetse n'abatabona. Murakoze cyane. Akamunotera ugaruka rwose abanyafrika turacyafise ikibazo kimwe, ntituzi kumenya tara zacu ngo tuzikoreshe. Ni nabyo bituma cyane ntituzi kumenya impano zacu ngo tuzikoreshe. Ni nabyo bituma usanga bamwe bari mu ibarabara bandi ko basega, no kuvuga nta muntu n'umwe mu isi y'Imana Imana yarimye atakintu afite cyo mubeshaho. Ikibazo no kumenya ni igiki cyo mbeshaho, ni igiki cyo ntungisha, cyo tungisha abandi, mbega no gikoresha gute. Rero umuntu wese naje mu buzima bwiwe yiyumvire kijya kintu abona ko abantu bamukundira akidevelope, amaze kudevelope uza gusanga ari cyo gitumye abaho, kigatungisha we nabiwe mbere n'igihugu. Rero ugwaruka ndaruhanurira kuja ahantu bicare biyumvire niyihe mpano dufise mu buzima bwacu, kuko nta muntu n'umwe Imana yaremye atagira impano. Abagendana ubumuga nabo ntibihibi, umuntu agendana ubumuga ni umuntu nk'abandi bose, na kwiheba nibumve ko ari abantu nk'abandi bose, hanyuma baje aho abandi bari. Ni ukuvuga ibyo twiyumvira ko tudashoboye turabishoboye dukoranye n'abandi, kuko nta muntu n'umwe mu kirundi avuga ngo nta wigira. Ni ukuvuga twese turi hamwe. Rero twebwe abagendana ubumuga n'abatabugendana nta kintu na kimwe udashobora gushikako. Muri concert wa turi kumwe ari jewe n'abandi batagendana ubundi bumuga, n'izurimba twese. Ni nayo mpamvu mbwira abantu ati rero ntihagire umuntu yikengera, twese turashoboye iyo tugiye hamwe. urakoze cyane. Ntabwo murakoze. tubwiye ko ari ururembo ruri kuri YouTube tugusabe imituririmbire. urakoze cyane. Murakoze cyane. Nifuza ko wo mu mutima umeze nk'umwe wa Dawidi, maze wandaba ukanyishimira, ukabona ko mwanye nawe, nkabice tegisomeka, abambonye bakakumbona ko, nkabice tegisomeka, abambonye bakakumbona ko, nkakugaragaza mu mahanga, izina ryawe rigashigwa hejuru, nkakugaragaza mu mahanga, izina ryawe rigashigwa hejuru. Ego murakoze. akajambo numva nogenda ntavuze kuri Thérance, ubwa mbere no kumutera intege, nkamutera intege kugira ngo abandanye atera imbere akomeza impano yiwe, kandi mu kuyikomeza agendera indero runtu, indero yubaha Imana, kandi anumvira n'abamuha impanuro zitandukanye, kuko impano kuyigira ni kimwe, ariko impano urashobora kuyisamara ko igapfa ikakuvamwo. Kandi iyo ugize impano, ahanini Imana iranka umuntu yishima ku kintu. Umuntu arashobora kwishima ku kintu ku mpano ye ugasanga imupfuye ku busa ntacimumariye. Rero Thérance nk'umwe mu bana bagendana ubumuga bwo kutabona asanzwe ari hano muri Fondation Uwiragiye, ari no muri bakuru babandi batoyi batabona, nuko impano afise ategerezwa no kwereka akaroro keza abatoyi biwe hano muri Fondation Uwiragiye, hama agatera imbere, ejo agateza imbere batoyi biwe, akazogaruka guteza imbere n'abana bo muri Fondation Uwiragiye, akamenyekana mu gihugu no hanze. Jewe Thérance ndamwipfuriza kuzohimbagwa, ngira ngo mbonye ashitse kure, mbonye yuriye indege agiye kugirisha igiteramo hanze,
bizompimbara cyane nk'aba vishu ba Israel bazino aba Natasha baririmba n'abandi. Je rero nosozera ntera nakama abantu benshi yateye akamo ko boza kumushigikira mu iki giteramo ciwe, bakazoba ari benshi bakaraba. Ni igiteramo atazorihisha, ni igiteramo hazokwinjira uwo ari we wese. Nkahamagarira cyane cyane nkuko nabivuze ibinyamakuru bitandukanye na cyane cyane ibi bishikana ibintu kure, namwega akaba ariho muzoba muri mukazogaruka kutwongera kugira ngo bizobandanye bigenda neza. Ndatera kamo rero abagwizatunga batandukanye, abantu bafise amashiramwe atandukanye bariko baradukwirikirana, umuntu wese yo kumva akozwe ko na Thérance nuko ari n'ivyo akora n'ivyo yifuza gukora, ko yo mushigikira impano yiwe ikabandanya itera imbere nk'umuzinga. Hanyuma nkashimira n'umukenyezi Sylvia Uwiragiye. Burya nama mvuga nti tworonka nk'abakenyezi 10 canke 20 hano mu gihugu nk'aba. Hari abantu benshi bahebwe badafise uko bigira boshika kure. Hari abantu benshi bafise ubumuga butandukanye bari ruguru babuze ababashikana ahantu heza kugira ngo bagaragaze impano zabo. Rero ndamushimira nkamutera intege, nkatera kamo n'abandi bahezagiwe bakaronka ibintu vyinshi, bobona ko itunga rikuru ko ari gufasha abantu batishoboye, abari hasi ukabaduza kugira ngo nabo baje hejuru bazoduze abandi. Nivyo nukubana ndabakengurukira, nkashimira abayobozi b'iki kinyamakuru canyu Agaseke, televiziyo nino radio. Mwe mwigoye mukaza hano mu Kabezi, abandi barahatinya ngo ni kure, ariko mwege ntimwabiravye. Imana ngira ngo ibandanye bahezagira. Namwe tubashimire ko mwaje kandi mwemeye ko dukwana ikiganiro n'undi munsi, mbere no ku munsi w'igiteramo tubabaha ikaze kugira ngo mushikane ibyacu kure cyane. Shimira namwe bwe mwese muri ko muradukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke, kiganiro bategabira ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.